Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvu Data TV na cyane mwebwe bakunzi ba kino kiganiro dukunze gucisha ko iminsi yose mu gatondo cyitwa igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubifuje mu byanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'uyu munsi, hamutaramanye na jewe nyene nkuko mubyumva, nkuko mubibona, nkuko mubimenyereye, nkuko bisanzwe. Jean Imana irambona nije nama mbashikiriza kino kiganiro igitondo gishasha ngasangira namwe. Ijambo navuga ni ijambo ryo kuzirikana ko ni ijambo umuntu akwiye kwiyumvira ko akwiye kwirabamwo akarigira icirore. Kujya mu gatondo umuntu avyuka koga mu maso hanyuma agafata icirore akiraba, kumbure ko yisize yisokoje neza ibintu nyene nk'ivyo, kugira ngo aze kwirwa afise assurance totale yuko ibintu bimeze neza. Tumaze iminsi tuganira amajambo avuga kuri mpemu yera. No munsi nagomba ngo turabire hamwe amajambo tubona muri Galatiya ni igice ca 5, duca dusoma duhereye ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 23. Ni 20 niyo tugomba dusome turabire hamwe aya majambo atubwira kuri mpemu yera cyane ivyamwa vya mpemu yera. Iyo umuntu afise mpemu yera, ibyo ushobora kumubonerako, kumumenyerako, bimwe mu bintu bigaragara ko umuntu afise mpemu yera nk'uko ijambo ry'Imana ngahari bitubwira. Kubera iyo umuntu ari mubi indani mu mutima, birashobora kugaragarira mu ngeso, mu nyifato, mu mvugo, mu kuntabanye n'abandi. Imana yacu nidutabare. Abandi bavuze ngo munda harare inzara ngo hakazinduka inzigo. Sinzi ko kumburengera ngaho ko babivuga, ariko mugabo kandi bigomba kwerekana yuko iyo indani bimeze nabi, urumva n'ubundi habaho reaction mbi, habaho inyifato mbi, haba kumbure ibintu bitameze neza umuntu ashobora kugira, ashobora kugaragaza, bigaragaza ko umuntu atameze neza muri we, nuvuga ngo hameze nabi. Dusoma n'amajambo rero avuga ngo ariko ibyo mpemu yama, icya mbere ngaha ni urukundo, icya kabiri ni umunezero, icya gatatu ni amahoro, icya kane ni ukwihangana, icya gatanu ni kugira neza, icya gatandatu ni ingeso nziza, ic'indwi ni kuba umwizigirwa, ic'umunani ni ubugwaneza, ic'icenda ni ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza Imana yacu. Nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Na n'amajambo baravuze ibitare bike kumbure, nk'uko kumbure ibiganiro byari bisanzwe bimeze. Muri ino minsi twibutse ko hari umunsi habayeho kuronka mpemu yera, intumwa zikaronka mpemu yera. Twabavuganye ibitari bike, nizera yuko ababikurikiranye mwafashijwe n'ibi biganiro tumaze n'iminsi tuvuga kuri mpemu yera. Kandi navuze yuko mpemu yera kumwigisha ko, kumuvuga ko, kwereka abantu akamaro ka mpemu yera n'icama ari ishengero, atari ibintu bikwiye kuba muri ino minsi gusa tuba turiko twibuka ca gihe mpemu yera yaza kunyuma, ca gihe habaho Pentekote. Imana yacu nidutabara abigishwa bakaronka mpemu yera. Ahubwo naravuze yuko ari iminsi yose, igihe cyose umuntu akwiye kwiyumvira kuri mpemu yera, akwiye kumurondera, akwiye gusenga asaba mpemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Munarera n'amajambo dusomye kandi nkuko nari nabivuze, ni ukuvuga iki nico kiganiro navuga ngo kiri muri bimwe numva nkwiye kuvuga muri ino minsi, kubera tuzoguma tuvuga ibi byonyene. Ikindi cyose ni mu mutima tuba twumva kije, umuntu arashobora kukivuga. Imana yacu nidutabare hakaba kugisangira na bene data. Hanyuma rero uyu ni Pawulo yandikiye ishengero ry'i Galatiya, ahantu hitwa Galatiya, ariko ababwira ubugingo bwo muri mpemu yera, ariko ababwira ibintu biranga umuntu afise mpemu yera. Mbere ngaho uravye ubwa mbere ngaha imbere ya hano twasomye uhereye kuri 16 tukamanuka, urabona rero
ingene yadondaguye ibintu birangwa na kameremere k'umubiri. Mbere ni ku murongo wa 19 mugabo amajambo navuga ngo ni agace gahera ku murongo wa 16 avuga ubuzima bwo muri mpemu, aho yavuze ngo ndavuga ntimugendeshwe na mpemu niho mutazoshitsa iby'akameremere kanyu kipfuza. Kugendeshwa na mpemu yera bwo gutuma cyangwa se gufasha cyane kandi gushoboza umuntu kudakora iby'akameremere kiwe k'umubiri ko kwipfuza. Imana yacu nihimbazwe. Rero bino bintu murumva ko ari 9, nta kuntu novuga ngo turaba tubisigura ko byose, ariko kandi naho umuntu atobisigura ko ndabona ari ibintu byumvikana. Ngaha tubona havuga ngo ariko ibyo mpemu yama ni urukundo. Imana yacu nihimbazwe. Urukundo rurihangana, nabwo nyine yararuvuze ko mengo nibaza ko ari nko mu Bikorinto mengo niyo abatari mwinshi nibaza ko ari mu Bikorinto niba yaravuze ahanini ku rukundo, nuko ntabanje kumbure kubisoma urukundo uko rumeze, ingene rutagira ishari, rwihangana, rutiyumvira ikibi ku bandi, rutagira ishari, rudakora inabi. Urukundo nyine ko ari ikintu gihambaye cyane, kandi murazi yuko urukundo niyo ngabire isumba izindi zose, na Yesu yari akiri mu isi yarabivuze yuko ngo kizobamenyesha abantu yuko abigishwa ba Yesu ni uko bazokunda bakagiranira urukundo. Urukundo rero ni ikintu gihambaye cyane, na cyane ko muzi ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nibwo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kuko yari ikunze abari mu isi. Iravuga ngo nta kundi ko hadashobora kuboneka uwundi muntu yemera kuja kubacungura, kandi nanjye nkaba ndabakunda, reka ntange kino kintu c'agaciro ca mbere mu byo mfise, arico umwana wanje w'ikinege. Imana yacu nidutabare. Rero ndatubonye ngo urukundo ni kimwe mu byo mpemu yera, ni kimwe mu vyamwa vya mpemu yera, nico kuvuga ngo mu vyamwa bya mutima mwerana cyangwa se umutima mutagatifu cyangwa se bya mpemu yera, nyene byose birumvikana urukundo. Kandi iki kintu nemeza neza ko kigenda gitituka mu myaka mfise, uko nyene mubona ngana. Ibyo nahora mbona kera ubu siko ndabibona. Kera mwarashobora kwirirwa mutari muhira abana mugabo ntibirirwa ubusa, abana bakajya bagahaga, bakaboza, bakabaryamika. Kera waradodora ahantu bakakubwira karibu mugasangira mugafungura. Ariko ubu namba ari kubera ubuzima bwazimvye, umuntu wese arikunda, umuntu wese aribabaye, umuntu wese araba ivy'iwiwe. Urukundo rwaraheze mu bantu ngo rwateye rugabanuka, rugeze ahatemba, rugeze aho umwazi ashaka. Hamwe novuga ngo rwaraheze mu bantu burundu, nobambeshe ko kubera rurica ntirumarira Imana. Urupfu rurica ntirumarira Imana. Ariko mugabo nemeza neza ko namwe mubibona yuko mu by'ukuri ku rukundo rutera rugabanuka mu bantu. Imana yacu nidutabara. Hanyuma ikindi nangaha yavuze ngo umunezero, umuntu afise mpemu yera ategerezwa byanga byakunda kugira urukundo muri we, kuko urukundo nyakuri ni kimwe mu byamwa bya mpemu yera. Hanyuma kandi umuntu afite mpemu yera aranezerwa, abaho ari munezero. Niba ko hari abantu twabayeho twitazira ngo ba munezero, kubera ko bari abantu basanga umeze n'abantu b'abahepfiri, abantu baba banezerewe. Pawulo hariho n'umwigisha ndababwiye ngo mwame munezerewe mu mwami wacu iminsi yose. Abantu rero bugira kabiri mwame munezerewe. Rero mpemu yera iyo ari mu umuntu ntaba inakiguno, umuntu ntaba nuvuga ngo bigacika, umuntu ntaba umuntu w'inzigo, umuntu ntaba nuvuga ngo mujinya, ntaba washishwe. Ariko uyu muntu aba umuntu afise umunezero. Imana yacu nidutabare. Tuza kubona ikindi kimenyetso ngace kijanye n'umunezero, ni ikimenyetso c'ubugwaneza. Ariko reka tubanze tugende ntaco. Ikigira gatatu muri bino twabonye ngo amahoro. Umuntu afise mpemu yera
abaho afise amahoro muri we, kuko nta jwi riba rimucira urubanza, nta jwi riba rimwagiriza ikibi, aba yejwe kuko arabona ibiganiro byarenganye yuko mwemu yera atabana n'ibyaha, kuko ukoze bene ibyo mwemu yera ntabasha kuguma muri we, ntaba akiri muri we. Mwemu yera ntabana n'ibyaha, ibyaha n'amavihisi mabi. Niyo mpamvu bisaba ko igihe cyose umuntu aba yacumuye, igihe cyose umuntu ko ari ikintu yagendeye kitameze neza, aca yihana. Kwihana rero niyo novuga ngo nyifato yirukana vihisi yohava yandomata, yohava yonona, yohava ihungabanya umutekano. Mwemu yera ari mu muntu, ari mu mutima w'umuntu. Imana tune dutabare. Icyo ni cya gatatu rero, ngo amahoro. Uyu muntu abaho afise amahoro, kandi afise amahoro naho agiranira amahoro n'abantu bose. Ijambo ry'Imana ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose hamwe n'ukwezwa, kuko utegejwe atazoraba umwami, atazoraba Imana, atazoja mw'ijuru. Umuntu rero afise mwemu yera agiranira amahoro, aharanira amahoro. Ijambo ry'Imana kandi rivuga ngo hahirwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana, cyangwa se ko aribo bazoragwa isi. Reka nacu umuntu nge ndayirondere ko ndabizi niriri kure. Muri Matayo 5 muri ba bahirwe Yesu yavuga, turabira ijambo rivuga ku babanguranya ingene rivuga. Sinavuga rivuga ku mutwe kuko ndariheruka ko mbure haracigiye ntarisomye. Havuga ngo hahirwa, ni ku murongo w'9 igice cya 5 muri Matayo, hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Kumbe nayo nabitoyereye. Iyi ni version rero nibaza kumenga ni version ya Bibiliya, ngira ngo traduction novuga ngo ya ishingiro rya Katolika. Niho nakunda kumva bakunda kurikoresha ngo hahirwa abaharanira amahoro. Kubanguranya rero burya ngo no guharanira amahoro. Ce qui procure la paix. Imana yacu nidutabare. Rero umuntu afise mwemu yera, kimwe mu bintu bimuboneka ko no kubaho amahoro, no kuba afise amahoro, kandi agaharanira amahoro aho aherereye, akabana amahoro n'abandi. Guharanira amahoro rero bisigura yuko hariho urugamba, hariho effort umuntu agira, hariho utwigoro umuntu agira kugira ngo akore ibishoboka byose habeho amahoro aho aherereye. Ivyo ni bitatu. Icya kane kivuga ngo ukwihangana. Kwihangana nako bivuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Imana tunihimbaze. Rero kwihangana nako ni kimwe mu vyamwa vya mwemu yera. Tubandanye, kuko ivyo umuntu yovuga ntiyobiheza. Kwihangana ni ryari, bigenda gute umuntu atihanganye, bishobora gukwega ingorane izihe? Aho naho nyumva ko ari inyigisho ndende. Muri make mu by'ukuri ntiduhava tuvyinjiramwo. Imana tune dutabare. Mugabo ntumbereye kuvuga kwiba ari ivyamwa vya mwemu yera, ko mwemu yera tumaze iminsi twumva afise ivyamwa. Umuntu amufise umukurikiranye neza ntayoberana, umuntu afise mwemu yera. Hanyuma tubonye yuko rero ica kane no kwihangana. Ica gatanu naco ngo ni kugira neza, aba umusamariya w'imbabazi. Sinzi ko kumbura abantu bakigiriye abagira neza. Umuntu ashobora kwiporta volonte akagurira igitenge umupfakazi ari ahantu kanaka. Kuko hariho ukuntu umengo tubaho twiteze yuko abazungu za HCR, za PAM n'izindi sosiyete z'abagira neza arizo kumbure zijeje gukora ico gikorwa c'ubugira neza, co kugira neza. Ariko mugabo ngaha ni nka ijambo ry'Imana tubwiye ngo umuntu afise mwemu yera bimugira kuba umugira neza. Umuntu afise mwemu yera ategerezwa kuba umugira neza, ategerezwa kuba umuntu agirira neza abantu, afasha abantu, abahezagira, abafasha mu bibazo, mu ngorane bari umugira neza. Imana yacu nidutabara. Urumva rero ico ni ca kane, ico ni ca gatanu. Ica gatandatu naco kivuga ngo ingeso nziza, comportement nziza, imyifato nziza mu kibano, muri sosiyete, mu mvugo, ku kazi, mubo mwigana, mubo mungana, mubo mwirigwana, mubo muhurira mu mayira, mubo muhurira muri bisi. Hariho abantu usanga barabaye babususa ntumbabe, usanga
wihinze na gato ukamutirigana ko aca kumanika hariya ku nzu akaca kwararaza ugasanga ibintu bimeze nabi, ugasanga umuntu nyine n'umuntu w'umunyangeso mbi. Ingeso mbi umuntu zivuga mu buryo bwinshi: kubeshera abantu, isaku, kumbure ubugizi bwa nabi butandukanye, kwimana, inzigo, urwanka, amacakubiri n'ibindi. Ibyo byose ni ingeso mbi. Imana yacu nidutabare. Icyo rero no kuvuga ni ca kangahe, ni ca gatandatu. Icindwi nacyo ngo ni kuba umwizigirwa. Umwizigirwa rero naco nyene kirahambaye kandi none muri bino byose nta nakimwe kidahambaye. Yesu hari umugani yaciye avuga ngo abantu babaye abizigirwa, hamba umuntu yabaye umwizigirwa, babandi yasigira 5, umwe akamusigira 10, undi 5, undi nawe akamusigira 2 n'ambatari imwe. Nico gisomwa naco nyene simbanje kugisoma, simeze kugisoma, ariko twabonye yuko hariho uwagize ntuwadandaje 5 yabikijwe hanyuma arunguka. Rero shebuja agarutse aravuga ati, rero wa muntu wanje wo kwizigirwa, ko wizigiwe kuri bike, injira mu munezero wa shobuja, nawe uzokwizigirwa kuri byinshi. Imana yacu nidutabare. Ni muri iyo mvugo, ni muri iyo sanse yuko uwaparvenye kwizigirwa kuri bike azokwizigirwa no kuri byinshi. Imana yacu nidutabare. Ico cari cindwi rero kuba umwizigirwa. Hama 18 naco kivuga ngo ubugwaneza. Ubugwaneza navuze ko rigomba gusa n'iri jambo rivuga ngo umunezero. Ubugwaneza nizera yuko naryo nyene rijya muri lisansi yo kuba umuntu w'inda nziza, umuntu w'umunyamahoro, umuntu novuga ngo sinzi no kivuga ngo umugwaneza nyene umuntu w'inda nziza, umuntu atakabikiwe, umuntu nyene novuga ngo yibanda neza n'abantu, w'umunyangeso nziza. Hanyuma 9 muri bino vyamwa vyamwemera 9 twabonye kivuga ngo ukwirinda. Kwirinda kugira ngo umuntu ntave asanga yahurudutse, hava asanga avuze ibidakwiye kuvugwa, hava asanga avuze n'abasa, hava asanga acumuye. Kwiyubara, kwirinda, gushiramo akarero gake na fire kugira ngo ntuhave usanga wacumuye. Kwirinda rero mu byo uvuga ukabanza ukikontorora, ukabanza ugasubiramo neza ukaverifika ukaraba ko ibyo ugomba kuvuga ari ibintu bifise ishingiro. Rero kwirinda ni kimwe muri bino vyamwa 9 vyamwemerera. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha caco cuno munsi, nta n'amajambo rero tubonye muri kino kiganiro tumbereye kuvugamo yuko umuntu afise mwemera hariho ivyamwa bimubonekako. None muri bino vyamwa 9, mbega wewe wumva wiha amanota ngahe 9? Wewe ni ibihe bikugaragara ko kumbure nawe uvuga ko warose mwemu yera, ukorera Imana, uririmba, usenga, kumbure usigura, umuhanuzi, uvugishwa, mbega by'ukuri, kugira ngo twemeze neza yuko ibyo ukora byose bikoreshwa na mwemu yera. Muri bino bintu ubona ufise bingahe ku 9? Nagomba ngo umwe wese yirabishe ko aya majambo arabe amanota yo kwiha. Nk'ubu nimba ari Imana iri kiragira kotasyo, wumva yo guhangahe ku 9 muri bino vyamwa vyamwemera? Nano majambo kandi kwigishwa nuko nyene, nuko ijambo rivugwa hanyuma umuntu akishira ku munzani w'iryo jambo akaraba ngo mbega aha hantu nkoronka amanota ngahe, mbega ndi umutsindwa kuri rino jambo canke si umutsindwa, aho buri jambo riranyankuraje riranshigikira. Imana yacu nidutabare. Niba uko umuntu umwe nigeze kubwira nti, jewe mu kuntu numva nahawe ibi byo kuvuga ijambo ry'Imana, ibi byo gusangira ijambo ry'Imana n'abantu, nama numva ko ijambo byanka byakunda uko ryoba rimeze kose, byaba ibyo guhumuriza, byaba iby'ibigiye kuzoba, byaba iby'ibyiza Imana igiye gukorera abantu, byaba iby'ibyaha, byaba ijambo iryo ryo ryose ry'Imana. Muri bino bintu vy'iyobokamana hategerezwa kubaho impande zibiri. Izi mpande zibiri ntizigera zibura ku ijambo iryo ari ryo ryose, kuko nimba Imana ivuze ngo nzanywe no kugutabara, yewe si uwo ari we wese. Nimba Imana ivuze ngo nzokugira uw'imbere sinzokugira uw'inyuma, ariko mugabo kandi hariho ibisabwa, hariho ukuntu umuntu akwiye kuba ameze. Imana yacu nidutabara. Umuntu akwiye guca araba yuko ata mpamvu ihari yotuma ibyiza Imana imugomba ko bitamushika, ko bitamubako,
kubera ko nawe abigizemo uruhara, kuko nimba hariho ikintu gihambaye Satani afise akoresha mu ntumbero yo gushishikara kuburabuza umugambi w'Imana ku muntu, ni icaha. Nico conyine asigaye akoresha. Satani ntashobora kurwanya isezerano ry'Imana ngo arigwanye arineshe. Satani ntashobora kurwanya Imana ngo ayineshe, byaramunaniye byaraheze. Kandi Satani ubu kubw'amaraso ya Yesu ntashobora kurwanya umwana w'umuntu nawe nyine ngo amushobore, umwana w'Imana. Ariko mugabo ico akora, arazi ikintu kimwe rudende rwadege, iyo kibaye ku muntu Imana ica igirane yigirwayo, ni icaha. Niyo mpamvu rero igihe cyose agomba ko amasezerano yawe canke yiwanje ateba gushika, arondera ingene umuntu ava mu masezerano, arondera ingene umuntu yocumura, kuko acumuye Satani acahagarara kuri ivyo vyaha nyene akavuga ati none ibi navyo wewe abafise mwene ibi abakore ibisa bityo, mbega mwemu wawe ashishikara kubabamo. Kandi ijambo ryawe rivuga ngo nta wakoze bene ivyo mwemu yera yoba akiri muri we. Imana tuje dutabare rero. Nuko bene data, nano majambo nabwiye n'uwo muntu cyo kuri Zambia narigeze kubayo, ndamubwira nti rero jewe ijambo ryose ndinze ndarivuga banumva ko mu gukrotira hariho impande zibiri. Hariho uruhande rushigikiwe n'Imana kubwa rino jambo, ariko hariho n'uruhande novuga ngo rw'abatsindwa. Hariho uruhande rw'abagorwa kubwa rino jambo, hariho n'uruhande rw'abahirwe kubwa rino jambo. None rero kubwa bino vyamwa ico ndatubonye, wewe ubonye uri mu bahirwe, wumva womenya, wokunguruzwa, wotera uje imbere, canke uri mu bagorwa muri bino bintu ntibikuboneka. Erega birashoboka yuko umuntu agomba yihumuriza akiremesha kubera ko abona ko umengo aracafise amapamagi cane, iyo ariko arasigura arapompa nyene akanepanepa, iyo ariko arasenga wogira ati nta wundi muntu azi gusenga, ariko mugabo ugasangira ibintu biravye pratiquement parlant mu buzima bwiwe bwa misi yose ntabimuriko. None atabimuriko wumva uyu muntu afise mpemu yera, kandi ijambo ry'Imana tugira ngo ibi bintu ni ivyamwa vya mpemu yera. Imana yacu n'igitabara. Urumva rero ukwiye kuraba ufise bingahe. Nuko nyene ibintu by'iyobokamana bimeze, bisaba kuza uripima ukishira ku munzani ukaraba yuko aho hantu kwija amanota. Hariho umwami yigeze kuberwa cagenda muri kiriya gihe ca kera, ngo wapimwe ku munzani ngo basanga ntuyishitse ntugeze. Sinzi ko yari Nebukadineza muri kiriya gihe cagiye havugwa amajambo ya men tekere ufarsile canke se peresi nyene n'ivyo. Iyo nkuru simbaje kuyiraba nawe nyene, ngano ijambo yabwiwe ngo wapimwe ku munzani basanga ntugeze. Hanyuma rero ubwami bwawe buhawe abamedi n'abaperesi. Imana yacu n'idutabare. Urumva rero iryo jambo ryerekana yuko uyu muntu yagiriwe evaluation, yasuzumwe, habayeho supervision, habayeho control, basanga arahagiye. Hanyuma rero baca ubwami bwiwe buca buranyagana. Nayo nano majambo tugomba dusenga Imana, mugabo wamaze kumva aho uherereye. Reka ndabisome bino bimenyetso rero bambe bino byabo: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, uburwaneza, ukwirinda. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Mwani majambo Imana iragenda. Dusenga Imana rero wewe uri umuhirwe niba bino bintu ubifise, canke ukaba uhisemo kurwana urugamba rwo kurondera ngo bironke. Uri umuhirwe, ariko uri umuhombe wewe utabifise kandi ukaba udafashe ingingo yo kubirondera. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishaka cy'ubutaha. Mwakoze kuduha umwanya no kumvira kino kiganiro. Mwami w'abami wese, dushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Umuntu wese yumvise bino bigize ivyamwa vya mpemu yera, ariko akaba asaze nawe ari umutsindwa, ahubwo atana bitatu yoronka ku 9, akavuze ngo mbaye umutsindwa, ndaciye bugufi Imana ndasabye imbabarire, ibi vyamwa vya mpemu yera jewe singira namba canke ndahazize, mbabarira hanyuma ushoboze kubironka. Umuntu tumugirira neza umugendere, umushoboze kubaho afise indangamuntu
irimo ibimuranga ko ari ibyamwa bya mpera. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kuba bakurikirana kino kiganiro mu izina ryawe ryera Kristo, no kubyizeye. Amen.